Haleluya, haleluya, nshuti z'umusaraba, gurupe b'amaso mwese aho muherereye hose. Ndanezerejwe cane n'ikibazo mwene data yabajije. Mushiki wacu yarabajije ikibazo ciza. Amaze kubona iryo video ntoya yaciye kuri gurupe b'amaso isobanura yuko abantu badakwiye gutangishwa ibya 10 ku nguvu, kandi ko abakozi b'Imana badakwiye gutangisha abantu ibya 10, kubera yuko rijya bwirizwa ryari ryo mu bihe bya Isirayeli, mu bihe bya Mose, byari byagenewe ihanga rya Isirayeli, kuko bari bahawe amategeko n'amabwirizwa kugira ngo bayakurikize kandi bayagendere. Ariko uno munsi umuntu atanga atagoberewe. Imana ikunda abatanga batagoberewe. Ariko uyu muntu arinda gutangisha abantu ku nguvu, amenye yuko urubanza ruzomusubirako. Mwene data, wewe uriko urabona ivyo bintu biriko birashika mw'ishengero iwanyu, mw'idini wanyu, bariko baravuga bati tanga ibya 10, tanga ibya 10, babashumika bababwira bati nimutange mubashikirize iyi audio, kandi mwongere mubasomere aya majambo. Ngira ngo ndabasomere. Icambere, uwo muntu ari ngo aratangisha icya 10, ubwo koko yarasomye ijambo ry'Imana. Ikindi ca kabiri, nawe ugitanga, ubwo koko warasomye ijambo ry'Imana. Kwijambo ry'Imana rivuga yuko icya 10 kiribwa n'imigwi 4. Iyo migwi 4 mbere reka twongere ko n'umugwi ugira 5. Umugwi wa mbere wajya icya 10 ni nyeneco nyene gutanga icya 10. Yaragiramwo umuturi w'icya 10 agenda kurira imbere y'Uhoraho. Uwo muturi yarawugiye yaragitwara, akagitwara Yerusalemu, akalira y'ibya 10 n'umuryango wiwe. Habaye kure yarabigurisha kugira ngo atware amahera mu mupfuko, yamara gushikayo agasubira akabigura, akagura ico yipfuza, akakirira imbere y'Uhoraho, yarangiza kukirya, hanyuma akarangiza agataha. Uwo n'umugwi wa mbere. None ndagira ngo nkubaze, tukiri kuri uwo mugwi wa mbere, hari aho wewe urakira ico ca 10 ngo ukirire imbere y'Uhoraho? Hari aho barakwigisha bakubwire ngo ico ca 10 ukirire imbere y'Uhoraho? Urumva yuko ico ni ca mbere barimwo barazimiza. Ikindi ca kabiri, ica 10 kigomba kuribwa n'Abalewi bari basanzwe batagira aho baba, batagira itongo, batagira ikindi gikorwa bakora, baba ku rusengero, bakarara ku rusengero, bakirwa ku rusengero, bakama mu bikorwa vy'Imana. Ariko no munsi abaherezi buno munsi bibera mu mazi wabo, bibera mu matongo iwabo, bibera mu ngo iwabo. Bamwe n'abadandaji, abandi n'aborozi, abandi n'abarimyi, barima nkuko nawe urima, bakabaho nkuko nawe ubayeho. Ariko se ni gute ubaha ico ca 10 nk'Abalewi? Ni gute biyita Abalewi kandi baba mu ngo iwabo nkuko nawe uba mu rugo iwawe? Mwese muba mu ngo iwanyu, ni gute bitwa Abalewi? Ikindi ca gatatu, nimba bitwa Abalewi, none woho nawe uri uwo mu muryango wo kwande? Uri uwo mu muryango wa Yuda? Uri uwo mu muryango wa Benyamini? Niba basobanurire, bababwire ko barimo barita Abalewi, numwoho babita yuko muri bande? Muri uwo mu muryango wo kwande? Ushaka kukwiba, ushaka kurya ntabura hagucana. Ico barimo barabakoza bazobazwa, urubanza ruzobasubirako. Imigwi yagomba guhabwa ico ca 10 ntabwo ari Abalewi gusa. Imigwi yagomba kwakira ica 10, muri iyi migwi harimo umurwi w'abapfakazi, n'umurwi w'imfuvyi, n'umurwi w'abatishoboye, n'umurwi w'ingenzi. Iyo migwi yose uko ari 4. Mbega abo Balewi bariko barabijya bonyene? Ese bibaza yuko ari bonyene byari byaragenewe? Si bo bonyene. Imbere yuko babibigisha kubitanga, nimba ari Abisirayeli, nimba ari Mose yabibategetse, bagomba kugira ngo bababwire uko mugomba kubigabura no kubigabangana. Reka dusome amajambo y'Imana, tubanze dusome ivy'iyi migwi 4 ihabwa ibya 10. Dusome gusubira mu Vyagezwe igihimba ca 26 umurongo wa 12, tubandanye dusome, turaza kugeza ku murongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Nimwamara gukura ikigira 10 kuvyo mwejeje byose,
mu mwaka ugira gatatu ari wo mwaka wo gutangamwo ibigira 10 nyene, muze mubihe Abalewi n'inyambukira n'impfuvyi n'abapfakazi babirire iwanyu bahage. Aha iri jambo ry'Imana ritweretse yuko ikigira 10 cahabwa Abalewi mu myaka 3 kandi kigahabwa Abalewi n'inyambukira n'impfuvyi n'abapfakazi kandi bakabirira iwawe muhira. Ntabwo ari wowe ubitwara ku rusengero bishira pasiteri. Ibigira 10 babisanga iwawe, Abalewi babisanga iwawe, kandi aho ndiko ndavuga muri ca gihe c'Abisirayeli. None ko ari mwe mubitwara kandi bakababwira bati ni mubibahe, mwamara kubibaha ntimumenye ikamanganiro ryavyo, urumva yuko barimwo barababesha. Ntabwo barimwo barabibatangisha bisunze ibwirizwa rya Mose, kuko ibwirizwa rya Mose ryavuga yuko bihabwa imigwine, ingenzi n'impfuvyi n'abapfakazi. None mwege mubiha bande? Mubiha n'abataribo, mubiha abataribo kuko bajya sibo, bajya Abalewi, bajya Abalewi. Nimba ari Abalewi mwoho muraho mu muryango wo kwande, murabayuda. Wowe ubitanga uro mu muryango wo kwa Benyamini, uro mu muryango wo kwa Nafutali, uro mu muryango wo kwa Zebuloni. Wowe ubitanga bakubwira yuko uro kwande. Ica kabiri, kubihaye Umulewi, uwo Mulewi ko aba mwitongiwe, ko aba mu rugwiwe, ni kubera iki ubimuhaye? Ubimuhereye iki? Ubimuhaye kubw'iterabwoba? Ubimuhaye kuko umukunda? Ubimuhaye kuko ubona yuko ushaka kumugemurira? Ubimuhereye iki? Sobanura, ubanze utahure igitumye ubimuha. Kubera iki ubimuhaye akabirya wenyene, atabihaye k'imfuvyi n'ingenzi na bamwe batishoboye, bamwe bibimuga, bamwe bantaho nikora? Kubera iki abiriye wenyene? Nuko rero mwene data usobanukirwe, utahure yuko ivyo bigira 10 barimwo barabitwara mu buryo bunyuranye n'amategeko. Yaba ubitanga azobazwa kuki yabitanze agaheza akabikora mu buryo bunyuranye, yaba ubyakira azobazwa kuki yigishije amategeko akanyuranya n'ijambo ry'Imana. Umurongo wa 13 turavuze ngo umuntu wese aheza avugire imbere y'Uhoraho Imana yanyu ati, nkuye ivyarobanuwe mu nzu yanje, mbihaye Umulewi n'inyambukira n'impfuvyi n'umupfakazi nk'uko ivyagezwe vyawe vyose biri. Ivyo wangeze sinaciye mu cagezwe cawe na kimwe, canke ngo ngire ico nibagira muri vyo. Aho uri kuriyaturira ko amasezerano, amajambo uvuga yuko atana kimwe wigeze usimbuka mu mabwirizwa y'Uhoraho. None ngira ngo nkubaze, urumva yuko ubanje kwiyemerera yuko wabihaye ingenzi n'abapfakazi n'abakene n'impfuvyi n'abatishoboye, ubihaye n'Abalewi, ya migwi yose uko ari 4, uciye wongera ko kandi uravuze ngo nta bwirizwa na rimwe narenze, ngo amabwirizwa yose narayitondeye. None kubitanze ko wubahiriza iryo bwirizwa ryonyene, kubera iki ari ryo wubahirije gusa? Kubera iki umwana wawe utamukevye ku munsi gira 8? Kubera iki? Kubera iki uriko urubahiriza ibwirizwa ry'amafaranga yonyene? Kubera iki utubahiriza isabato? Kubera iki? Kandi muzi yuko vyose ari amabwirizwa. Kubera iki utari kurigisha andi mategeko n'amabwirizwa n'ivyashinzwe? Kubera iki? Ivyo byose biragaragara neza yuko naho bitanga ntabwo uzosimbuka urwo rubanza rw'ayo mabwirizwa ya Mose wihaye, ntabwo uzoyasimbuka. Nuko ivyo byose biriko biratugaragariza yuko abatangisha ico ca 10 bariko barikwegera, kuko bariko barisubiza ko umuvumo, kubera yuko ihanga ryagomba gutanga ico ca 10 ryari ihanga rya Isirayeli. Uwo muvumo ngo murabuvumwe, kuko iryo hanga rya Isirayeli ritarimo rirashitsa ico Imana yari yarabategetse. Ryari itegeko ryarabana n'ihanga rya Isirayeli. None rero ndagira ngo nkubwire rya jambo rivuga ukuntu ikigira 10 wewe ugitanze nawe ugomba kukiryako. Wumvirize neza, utega amatwi wumve. Mu gusubira mu vyagezwe igihimba ca 14 duhere ku murongo wa 23, urasanga ikigira 10 umuntu wese agitanga nawe haraho yakiryako, haraho ugomba kwigishwa
ko nawe ikigira cumi ugomba kukiryako. Aho ni mu isezerano rya kera, tugira ngo turabe ingene babi bakirya. Twamaze kubona ko cahabwa imigwi ine, cahabwa abalewi, kigahabwa ingenzi, kigahabwa imfuvyi n'abapfakazi. Ariko nawe ugitanga, tugira ngo turabe ukuntu nawe ugomba kukirya. Ikibazo uca wibaza ngaha, uca wibaza ati none muri bya bigira cumi mpora ntanga, ni ibihe mpora nanje ngenda kurira imbere y'Uhoraho? Reka dusome hano rero, gusubira mu Vyagezwe 14 umurongo wa 23. Ikigira cumi c'amasaka yanyu, n'ica vino yanyu, n'ica mavuta yerayo yanyu, n'ivy'uburiza vyo mu masho yanyu, n'ivyo mu mikuku yanyu, muze mubirire imbere y'Uhoraho Imana yanyu, ahantu azoba yaratoranije ngo ahashire izina ryiwe, kugira ngo mwige kubaha Uhoraho Imana yanyu ibihe byose. Ariko aho urugendo ruzoba rurerure rukabananira ntimushobore kubishikanayo, igihe Uhoraho Imana yanyu azoba abahaye umugisha, kuko aho hantu azoba yaratoranije ngo ahashire izina ryiwe hazoba hababereye kure. Muze mubigure amahera, muyatekere, mugende aho hantu Uhoraho Imana yanyu azoba yaratoranije. Mushike muyagure ico mwumva mugomba cose, ari inka, ari ntama, ari vino, ari inzoga, ari ikindi kintu cose mwumva mugomba, muheze mubirire ngaho nyene imbere y'Uhoraho Imana yanyu, mubisangire nabo mu ngo zanyu, munezeranwe. Kandi abalewi baba muri mwebwe ntimuze mupfe uko mubafashe, kuko atamugabane canke ishamvu bafise muri mwebwe. Imana ihabwa icubahiro cane. Haleluya. Mwene data, urabonye yuko ibigira cumi byose bitangwa, hariho igice c'ibigira cumi ugomba gutwara ukabirira mu rusengero. Ni ibihe bigira cumi barakubwira bati rero ubirire mu rusengero? Ikindi ca kabiri, jambo ry'Imana atweretse yuko ngo abaherezi baba muri mwebwe ntimuze mupfe uko mubafashe, ngo muze mwame mumenya yuko atamugabane bafise muri mwebwe, mubibuke mubahe ivyo kubatunga. Abo bitwa abaherezi, abo bitwa abalewi, mbega baba hehe? Banza murabe, nimwasanga hari wubaka urusengero, agatungwa n'urusengero, akaba ku rusengero, akaba yibera ku rusengero, akama akora uwo murimo buri munsi guhera kuwa mbere kugeza kuwa mbere, uwo muntu murashobora kuba mwomuha ivyo bigira cumi. Ariko kandi nubwo mwobimuha ntabirya wenyene, murumva ko hari ibice namwe muryako mu biryo bigira cumi. Wewe nyene co hariho ikigira cumi ugenda kurira imbere y'Uhoraho, ikindi ukagiha umulewi wa wundi aba ku rusengero buri munsi ubuzima bwiwe bwose, ukongera ukagiha ingenzi, babandi batagira iyo baja niyo bava, ukagiha imfuvyi n'abapfakazi, bamwe batishoboye, bose iyo mituri yose ugomba kubamenya. Ugomba kumenya yuko baza kubitora, bamwe babifatira mu rugo iwawe, n'umulewi aza kubifatira mu rugo iwawe, n'ingenzi aza kubifatira mu rugo iwawe, n'umupfakazi aza kubifatira mu rugo iwawe. Ariko none ikibazo nawe wo kwibaza, kubera iki ari wowe bitwara ukavyikorera, ukabitwara ukabishikiriza ukabihereza n'utariwe? Ubwa mbere yitwa umulewi ngo aba ku rusengero, ariko ntaba ku rusengero. Niyo aba ku rusengero akaba yita umulewi, none nawe yakwisende? Uri umuyahudi canke uri wo kwa Nafutali canke kwa Benyamini, uri wo kwa Yosefu, uri wo kwande? Nimba uri umunyamahanga, ni kubera iki yiyise umulewi nawe ukaba umunyamahanga? None ko utari wo muri iyo nda y'Abisirayeli, uno munsi ukaba uri umunyamahanga, ni kubera iki barimo baraguharura muri uwo mutigiri? Kandi mu by'ukuri wewe warakijijwe, uri umukristo, uri umukristo. Twebwe twacunguwe ku buntu, nta biguzi, ntabyo tugomba gusabwa, ntabwo dusabwa ibindi dutanga, kuko ikimazi catanzwe nico conyene gikuraho ibyaha, ni Yesu Kristo umwami wacu, niwe mpangano y'ibyaha byacu. Nta biguzi turiko turasabwa, twakijijwe ku buntu, kandi Yesu Kristo yatubambiwe araducungura, yadupfiriye ku musaraba, twacunguwe ata biguzi dutanze. Rero nico gituma tugomba gutanga, tugatanga ata kagobero, tudahaswe, tutagoberewe. Mwisezerano risha
mu isezerano risha intumwa zarakira ibyashikanwa bakabishira hamwe hanyuma bakabigabura. Uko niko baba bariko barashira mu ngiro igikorwa cyo gutanga n'umutima ukunze. Barabisangira ngo barazana ibyabo byose babiguze bakabigura amahera bakayazana bakayashira imbere y'intumwa, intumwa zikayabagabanganya bose. Nimba ishengero rimwe abantu 1000 bakaba baronse umuriyoni, buri muntu wese bamuhijana bose bakaringaniza. Uko niko bose basangira ibyabo, uko niko bose basangira ibyabo. Ikindi, amashikanwa agomba kwegeranywa agafasha aboro b'i Yerusalemu. Aho ni mu gihe cy'isezerano risha. Uno munsi amashikanwa akora iki? Ni mu ndabire ni murabe ibyo amashikanwa arimo arakora. Mbega arimo arafasha aboro b'i Yerusalemu, baboro babapfakazi babatishoboye, kubera ko mu isezerano risha nta mulewi avugwamwo, ahubwo bafasha aboro b'i Yerusalemu. Ayo majambo mu Bikorinto ba mbere igihimba c'16 ifashanyo amashikanwa bayegeranya akaza gufasha aboro b'i Yerusalemu. Umva uko havuga umurongo wa mbere, nuko kuvyo gukoranya ibitabara bera nkuko nageze mu mashengero y'Igalatiya aba ariko namwe mukora. Kuwa mbere wose w'iminsi ndwi umuntu wese muri mwebwe abike iwe ibimuhaye uburyo nkuko atunze, kugira ngo aho nzozira ntihaba ariho amashikanwa azokoranirizwa. Haleluya! Amashikanwa agomba kugira ngo aje gufasha no gutabara abera n'aboro n'abatishoboye b'i Yerusalemu. Ayo mahera agomba kwegeranywa, ayo mashikanwa yaregeranywa, yamara kwegeranywa bagaheza rero bakatwara. Ntabwo ari Paulo yayakira. Ninde muntu w'umukozi w'Imana arusha Paulo? Ko Paulo atayariyeko abo bariko barajya ko baramurusha gukorera Imana? Ko Paulo atageze ngo bamuze baramuhamwe ica 10 ngo baze baramuhamwe amahera ya naya? Ko tutabona intumwa zagiye zica amahera zisaba mw'ishengero, bayegeranye bayarungika kugira ngo aze gufasha aboro b'i Yerusalemu. Buri muntu wese akwiye gukora igikorwa c'Imana atagoberewe. Twarabonye ukuntu intumwa zegeranya ibyazo hanyuma bose bakabigabangana. None ibyo no munsi biriko biraja hehe? Ibyo no munsi biriko birakora igihugu ki? Bingo birakora iki? Ko mbona aribo bariko barabikoresha ibyabo. Turamaze kubimenya yuko ariyo bahembwamwo. Hariho isheke bahabwa buri kwezi. Abapastori barahembwa muri ayo mashikanwa, kandi baba mu ngo zabo bariko barahembwa, bahabwa amasheke buri kwezi, bariko barahembwa n'abarimu barahembwa. Ivyo bariko barahembwa nibadusobanurire. Ivyo bariko barahembwa, bahembwa yuko ari abafongisiyonere, bahembwa yuko baba ku rusengero, bahembwa yuko batagira itongo, bahembwa yuko batagira aho baba. Niba bariko barahembwa, none wa mujenama nawe hazogera igihe nawe nyene agira igishirana ati nanje niba mpembe, kuko nawe hari igihe yitanga. Abadiakoni hari igihe bitanga, hanyuma abaririmbyi hari igihe bitanga bariko bararirimbira Imana. Ivyo byose biriko biratuma abantu benshi biyerekana yuko aribo barimo barakorera Imana bonyene, ngo ugasanga ngo umupastori ngo niwe ngo arimo arakora umurimo ngo wonyene ngo wenyene, ngo abandi bose ngo ntaco basaniye. Mwene data, nimujijuke muve inyuma yabo babasuka bahenda, mureke guhendwa. Bariko barabayovya, bariko bakura ku murongo. Ivyo muriko murahendwa, ivyo byose nibiriko birabazimiza. Abo bariko barabahenda nimubave inyuma, nimubasezerere, mubabwire muti ivyo mwaduhenze birahagije mw'izina rya Yesu Kristo. Ivyo mwaduhenze birahagije. Jambo ry'Imana liratwereka ko kubyo gutanga umuntu wese agomba gutanga nezerewe. Iryo tegeko barimo baravyura bagarukana ari amategeko n'amabwizwa ya kera, bigiye gutuma benshi babura ijuru kubera yuko bagiye gutanga bidodomba. Abantu benshi bariko baridodomba, batanga biganyira, batanga bihebuye, barimo baratanga bihebuye kuko batanga bagoberewe. Ikintu cyose utanga ugoberewe ntabwo kija ku Mana, cyo kigiye kuri shitani. Nicakiriwe n'Imana kuko wagitanze widoga.
wagitanze widoga, urimo uratanga ibintu widoga kubera yuko bariko baraguhata, barimo baragutegeka baguhata bakubwira bati tanga. Ikintu cyose utanze widoga ntabwo giriko kirakira Imana, kiba cakiriye Satani. Abo n'abakozi ba Satani barimo baratangisha abantu ku nguvu. Umviriza iki jambo ry'Imana rivuga mu Bikorinto ba kabiri igihimba c'icenda, dusome duhere ku murongo wa 6. Ariko icyo mvuga ngiki, ngo ubibanye azokwimbura bike, ubiba nyinshi azokwimbura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye canke atagoberewe, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Imana ishimwe cyane. Ngo umuntu wese atange atababaye kandi atagoberewe. Kubera iki? Bagutegeka gutanga ugoberewe, bagutegeka gutanga wumva ubabaye. Kubera yuko wibaza ati ibi bintu koko barimo baradukora ko ubwesikro. Kubera yuko ica mbere ntabwo ari Abalewi, ica kabiri baba mu mago iwabo, baba matongo iwabo, twese dufata isuka tukaza kurima. Ica gatatu ntabwo biringo birahabwa abakene n'abatishoboye n'abapfakazi na za mfuvyi. Ugaca uraba kandi ugitanga ntamenya niyo kigiye, ntamenya n'irengero ryavyo, nta nubwo wemerewe kuja kubaza. Utanze ubutanze nyene. Ariko hano ijambo ry'Imana riratweretse neza yuko kera muri ico gihe c'Abisirayeli warafata ibyawe by'ibya 10 ukabitwara ukaja kubirira mu ngoro y'Uhoraho i Yerusalemu, ahantu Imana yari yaratunganije ko ariho bazoza kubirira. Hakubereye kure, waraheza ukabigurisha kugira ngo utware amahera, ugezeyo ukagura ibindi ushaka, mugabo ukabirira imbere y'Uhoraho. None iyo migwi yose ko ari 5, nuyuhe mugwi wewe uharura muri ico kigira 10 umaze gutanga? Ugihe uyuhe mugwi muri iyo migwi yose? Nta numwe urimwo. Umviriza, umugwi wa mbere bajya ikigira 10 barabaherezi, bari basanzwe batunzwe n'urusengero. Ico naco urumva yuko no munsi bajya abapastori ntabwo baba ku rusengero, ahubwo babayeho nkuko abandi banyagihugu bose babayeho. Uwo mugwi rero uravuyemo, uwo nturimwo. Umugwi wa kabiri wagomba kukirya, wewe nyeneco hari aho wagenda kukirira, ica 10 ukagenda kukirira imbere y'Uhoraho mu rusengero. Hari aho uragitwara ukaza kukirira imbere y'Uhoraho mu rusengero. Mbega urwo rusengero uza kukiriramo nuruhe? Ko mbona urusengero rusigari wewe, rusigari jewe. Izo nsengero ni nyubakwa gusa zisanzwe, ntabwo ari urusengero rumwe rw'Yerusalemu. Izo ni nyubakwa n'amateraniro, n'ahantu abantu bateranira, ariko ntabwo ari urusengero. Urusengero rwari rumwe ku isi nzima rw'Yerusalemu. Aho rero naho wagenda kubirirayo ntabwo ariho, saho, kuko urusengero ni wewe, urusengero ni jewe, urusengero n'umuntu. Uyundi mugwi wa gatatu wagomba kurya ivyo vya 10 n'umugwi w'ingenzi, bamwe batagira aho baba, bamwe b'ingenzi, bamwe bava mu bindi bihugu batagira aho baba, bagize ibibazo, b'ingenzi bimva makungu. Abo nabo urumva yuko ntabwo urakibaha ko n'umunsi n'umwe, ntibaragico ca 10 ubahaye. Iyo ugitanze ntibamenya niyo cazimanganiye. Umugwi ugira 4 n'umugwi w'imfuvyi. Imfuvyi zoba zirahabwa kwico kigira 10 uhora utanga. Uwundi mugwi wa 5 n'umugwi w'abapfakazi. Abapfakazi hari aho bararonka kuri ca kigira 10 watanga. Muri iyo migwi yose n'uyuhe mugwi umaze kuronka kwico ca 10? Nta numwe. Barya bitwa abaherezi sibo, kuko nimba abaherezi umuntu wese yakiriye Yesu agakizwa nawe n'umuherezi. None vyagenze gute ko babaherezi hanyuma nawe ukitwa yuko uri uwo mu yindi miryango? Niba gusobanurire bakubwire uwo muryango urimwo uwo ari wo. Nimba ari aho umuryango wa Lewi, niba kubwire bati wewe rero twaraharuye turaba muri ADN dusanga uri umuryango w'Abayuda, wewe rero ntukakijya ko ica 10 ati turaduhereza tuze turirira. Boba bakuyobeje, baba guhenze, kuko nabo ubwabo ntibakagombye kukijya bonyene, mwogombye kugisangira nawe nyene cyo kakiryako, ugahako n'imfuvyi, ugahako n'abapfakazi, ugahako n'abatishoboye, hanyuma ukakiba harimwe mu myaka 3. Bibiri bivuze ko kigomba guhabwa Abalewi rimwe mu myaka 3 basanzwe baba ku rusengero.
ivyo byose biriko biragaragaza yuko ari ubunyoma, ari ibinyoma. Ibyo barimo barakora ntabwo ari byo. Iyo dio muyibahe bayumvirize, bayumvirize. Mwisezerano risha, mwisezerano risha, umuntu atanga atagoberewe, umuntu atanga atagoberewe. Kandi ngo n'intumwa nabo basangira ivyabo, ishengero basangira ivyabo, babirira hamwe. Ngo intumwa zasangira ivyazo, bakorera hamwe. Ivyo batanga barabizana, bamara kuvyegeranya bagaheza bakabigabangana. Nta mukene yarimwo. Nimba umwe aronse 1,000 undi yahabwa 1,000, bose nibavuze bati bamwe tubaha 500, bose baronka 500 muri vya bintu byatanzwe. None mwebwe kuki bariko barabahenda, bakabahenda mukemera, mukazimira, mukavyemera? Ndagira ngo mbabwire ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo. Ivyo Yesu Kristo yabwiye abo bantu bibashitseko. Matayo 2:3. Yesu aburira abafarisayo n'abasadukayo. Matayo 2:3 nyene. Yesu arababurira, aravuga ngo muzabona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyajyamwe, mutanga ikigira 10 c'imbwija n'anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa, guca izibereye n'imbabazi n'ukwizera. Ariko ivyo mwari mukwiye kubikora, vya bindi navyo ntimubireke. Ijambo ry'Imana riratwese yuko batangisha imbwija na kumino, bakabitangisha abantu, barazozonora. Ngo batangisha ikigira 10 c'imbwija na anisi na kumino. Izi mboga batangisha imbwija zarengarenga zimwe zo mu itongo. Urumva yuko baragira n'ahantu bagatangisha ibigira 10 ku kantu gatoya, kugira ngo bikunde batangisha abantu no kukanyuma. Irindi jambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Luka, igihimba ni ca 11 umurongo n'uwa 42. Jambo ry'Imana riravuze ngo, ariko muzabona ibara abafarisayo, kuko mutanga ikigira 10 c'imbwija n'isogi n'imboga zose, ariko guca izibereye no gukunda Imana mukavyirengagiza. Ivyo mwari mukwiye kubikora, bya bindi navyo ntimubireke. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana rimwe ratwereka ko abafarisayo batangisha ikigira 10 c'imbwija n'isogi n'imboga zose. No kuvuga ngo iyo ugomba gutanga ica 10 ukaba wumva bigize itegeko, menya ko ugomba gutanga na kariya kose gatoya na zarengarenga urima nazo nyene zitange, n'amasaka uyatware, n'ibijumbu n'ibitoke, n'amateke n'imyumbati. Umenye ko itegeko ry'abafarisayo riragufata, kuko nutabitanga barakubwira bati tanga na biriya byose. None wumva uzabishobora? Amabwirizwa ya Mose wewe niwe yashobora, kuko Abisirayeli ubwabo baba bafise abafarisayo bagenda babakurikirana, bakagenda nabo nyene babwira bati utabitanze baramufata kandi bakamuca ibihano. Nk'akarorero, uretse kubahiriza amategeko amwe namwe waricwa, warahanwa. None rero mwene data, nimutange mutagoberewe, kandi mutange murabe iyo bija, ntibabace mu ryahumye ngo babibe, ngo baheze, ngo baze basigara bitamba ku mivyimba. Iki gisubizo nongeye guhabwa kugitanga kugira ngo ngusubize mwene data, kandi zinyigisho twarazitambukije. Ndagira ngo mukanure, mugabe, mubere maso ubugingo, hanyuma mugende mubwire abo bari ngo barabibatangisha, mubabwire muti nitubaha, mubabwire muti nitubaha. Banza mube ku rusengero, mube nyene muba Balewi, hanyuma natwe murangije muce mutubwirwa ko duturukamwo. Nimba turabayuda muradusobanurira, nimba turabo kwa Nafutali canke kwa Zebuloni canke kwa Asheri mutubarire. Muheze mube ku rusengero, za shambu zanyu muzishikirize, mube ku rusengero. Hanyuma tuzoheze rero tumenye ingeri zo turabatunga.
mubibasobanurire, mubabwize ukuri, bareke kubahenda. Mushikire bariya abantu babayoboye, mubabwire muti wa muvumo ntukituriko, wa muvumo waratuvuyeko, wa muvumo waratuvuyeko. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo azobavumwe umuntu wese adashishikanira ivyanditswe mu gitabo. Umuntu wese atariko arubahiriza ivyanditswe mu gitabo ngo azobavumwe. None rero mwene data, ayo majambo kuri twebwe abagiriwe ubuntu n'amaraso ya Yesu Kristo, ntidukwiye kwiremeka aya mategeko, kuko wa muvumo ntawe ukituriko. Era abo bigaratiya igihimba ca 3 umurongo w'10 ico havuga, haravuga ngo abishimira ibikorwa by'ivyagezwe bose bari n'umuvumo, kuko handitswe ngo azobavumwe umuntu wese adashishikarira ivyanditswe byose mu gitabo c'ivyagezwe ngo avyitondere. Umuntu wese yiyemeje kuzakurikiza amabwirizwa y'ivyagezwe biri mu gitabo c'ivyagezwe, akiyemeza ko azovyikorera, umuvumo uzomujako, azobavumwe. Kuko wisubije mu isezerano rya kera, wisubije mu mabwirizwa ya Mose, wihaye kuzokizwa n'amagara yawe, kuzokizwa n'inguvu zawe, wihaye kuzokizwa n'ibikorwa vyawe, aho kugira ngo ukizwe n'amaraso ya Yesu, wiyemeje kuzokizwa n'ibikorwa vyawe n'inguvu zawe n'ubwenge bwawe. Jambo ry'Imana hano rikomeje ritubwira ngo biraseruka yuko ata muntu atsindanishirizwa n'ivyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Mwene data, umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera, ntabwo ushobora kubeshwaho n'ibikorwa bigirijwe n'ivyagezwe. Nimusohoke muveyo, nimusohoke, Yesu yarabacunguye, nimusohoke, Yesu yarabapfiriye, nimusohoke, nimugasubire guhendwa, nimugasubire kuzimizwa, nimugasubire guhendwa, nimusohoke, nimuveyo. Yesu yarabacunguye, Yesu yaratubohoye, Yesu yadukuye kwa muvumo, umuvumo w'ivyaha, umuvumo w'icumuro, umuvumo w'amabwirizwa. Jambo ry'Imana ratubwira ngo yahanaguye icete cyari mu amabwirizwa caduhama, aragikuraho akibamba ku musaraba. Paulo yabisobanuye neza mu Bikolosayi igihimba ca 2 umurongo wa 13 n'uwa 14. Haravuga ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwa n'ibicumuro vyanyu n'ukudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro vyacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwo amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Imana yacu yaradutabaye, yarungitse umwana wayo kudupfira kugira ngo tubohogwe, kugira ngo dutabagwe. Rero ndagira ngo mwongere kubohoka, muve mu minwe zabo bayobozi barimwo barabategekesha igitugu, muve inyuma, kuko abo nabungere biragira ubwabo, ntabwo bariko barakunda baragira intama, barimwo barazizimiza, bashaka kuzirya ibinure, bashaka kuzirya inyama, bashaka kubona yuko batunze bagatunganirwa, ariko mubahereje amafaranga hanyuma nabo bakabatumikira, ariko ntabwo bariko barakorera ubwami bw'Imana. Abo ngo baramaze guhabwa impera zabo. Mwene data, nimuve inyuma yabo bariko barabahenda, nimuve inyuma yabo bariko barabazimiza, abo wita ya mazina y'ivyubahiro. Muri abo hari bamwe bitwa ngo n'abarevera, n'abitwa abasenyeri. Abasenyeri ni amazina amwe yerekana ko abo bantu bihaye ivyubahiro birengeje. Nimutabagwe, Yesu abatabare, Yesu ababohore, Yesu ababohore. Nimutabagwe, nimwongere kurokoka, nimwongere gukira, nimwongere gutabagwa. Yesu arabakunda, nico gituma ubutumwa bwiza buriko burasemerera kugira ngo abantu batabagwe, abantu babohoke, abantu bakizwe, abantu bareke gusubira muri ivyagezwe biringo biratuzimiza, bidusubiza ahantu twavuye. Jambo norangiriza ko mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 1, jambo ry'Imana ritwereka yuko ivyagezwe byazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri bwazanywe na Yesu Kristo. Yesu yaje kudukura ku muvumo w'ivyaha, Yesu yaje kudubohora. Yohana igihimba ca 1 murongo wa 17 haravuga ngo kuko ivyagezwe byazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Mwene data, twaramaze gutabagwa, turi mu gihe c'imbabazi, turi mu gihe c'ubuntu. Nimuze rero twoye
kuzungazungishwa n'imipfunda isuriranya, bashaka kutuzimiza ngo badusubize muri ibyo twaratabawe. Umuntu yumve ko abohotse kandi yumve ko atsindanishirijwe. Umwami Yesu abahezagire cyane. Data ugororoka, ndagushimiye kuri iki gisubizo. Ndasengera abantu bose mwami bumvise za nyigisho twahabwa gutanga, ndetse n'iki gisubizo gihawe umwana data n'abandi bose mwami, wongere kubatabara no kubabohora no kubagirira neza. Ndagushimiye ku bantu benshi basobanukiwe, ndagushimiye ku bantu benshi batahuye. Izina ryawe rishimagizwe, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwene data, nawe wumva yuko ukeneye ubundi busobanuro kuri ivyo, ukomeze utwandikire, hanyuma tukurondere n'izindi audio zatambutse zivuga ivyo, hanyuma mubirungikire abarongozi b'amadini, mubabwire yuko ubu mwatahuye, mwasobanukiwe. Bibiliya ibishingira ntayo ivyemeza, igaragaza neza yuko ivyo twamaze gutabagwa. Kandi mwirinde ya madini ayobowe n'abasenyeri, muyirinde muyavemwo muyasohokemwo. Ya madini ayobowe n'abarevera, muyirinde muyasohokemwo. Mubabwire muti mwebwe ntimuri Imana, muri abantu. Bamwe bariko barayobora amadini kandi bafise amazina yitirirwa Imana kandi ari abantu. Abo naho bataniye n'umwe yigize agakomeye agashaka kwita Imana, akicara ku ntebe y'icubahiro ngo azoduga ngo arenge ngo aho Imana iba. Ariko Imana aramubwiye ngo uzocokezwa ikuzimu, muri Ezekiyeli 28. None rero nimwongere kuba maso, mugabe ayo madini ntasubire kubategeka ukundi, ntasubire kubayobora ukundi, kuko bariko barasenga abantu, bariko barubaha abantu, ariko icubahiro c'Imana baragishize kure. Imana ibahezagire cyane. Abagomba kudutelefona, nimero za telefone nizi zikurikira: igiharuro 1-815-88-7-7. Uwo mwari kumwe ni Abeli Mbonimpa. Umwami Yesu abahezagire cyane, nuko ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana, amen.